kwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana kandi ntiyagabanuka ku kwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icyubahiro amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Amen. Amen. Hallelujah. Bila sema kwa Ibrahim, Biblia ivuga ko Aburahamu alipopata ahadi ya Mungu, amaze kwakira isezerano ry'Imana, Mungu anamwambia kwa utapata mtoto. Imana imaze kumubwira ko agiye kuronka umwana, hakukuwa mdhaifu wa imani, yabaye ukekeranya mu kwizera, lakini aliamini, ariko yarizeye. Hata kama miaka yake ni miaka 100, nubwo yari afise imyaka 100 na Sara amefikisha miaka 90, na Sara afise imyaka 90, aliamini ya kuwa yule aliyesema, yarizeye ko ujya yavuze atatenda, aza kubikora. So kuna watu ambao wana imani dhaifu. Leo hari abantu bafise ukwizera kuregarega, lakini Ibrahimu hakuwa na imani dhaifu. Ariko Aburahamu yari afise ukwizera kuregarega, na imani dhaifu inasababishwa n'ukwizera kuregarega kubitumwa niki, inasababishwa na kuweka neno la Mungu katika matendo, bitumwa n'ukudashira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Wakati una imani yako, igihe ufise kwizera kwawe na hauitumii, mugabo ntugikoreshe, unakosa kutumia imani yako, ukabura gukoresha kwizera kwawe, imani yako inakuwa dhaifu, kwizera kwawe kuraba ukuregarega. Lakini jinsi unaendelea kutumia imani yako, ariko ugende bandanye ukoresha kwizera kwawe, ndio imani yako inakuwa imani ambayo ni yenye nguvu, niyo ukwizera kwawe kuba ukwizera gukomeye. Imani inakuwa kama unaitumia, ukwizera kurakura mu gihe ukoresheje, lakini kama uitumii, ariko mu gihe utagukoresheje inakuwa dhaifu. ukwizera kuraba ukuregarega. Na imani dhaifu, ukwizera kuregarega inafanya hivi, kukora gutya. Wakati mtu anaanza kuamini, naamini Mungu atatenda, igihe unatangiye kwizera kuvuga ati ndizera ko Imana iza kubikora, lakini jibu, ariko inyishu ikikawia kidogo, itevye gatonya, yumba ugatangura kucahinya no hino. Imani dhaifu unafanya mtu anayumba kama mlevi. Ukwizera kuregarega kutuma umuntu acahinya no hino nk'uwaborewe, yani hana msimamo, naba agihagaze neza. Ameongea hivi leo, uno munsi avuguku, kesho ameongea ejo akaganira ibitandukanye na byabi. Mtu hana msimamo kwa sababu imani yake ni dhaifu. Umuntu akabura ahagarara kubera afise kwizera kuregarega. Lakini kuanzia leo, ariko kuva uno munsi, imani yako itakuwa imani yenye kwizera